Umuntu TV tubitayeho. Bibiliya yanditswe mu buryo politike, uburyo yanditse mu buryo politike. Sobanuye rino jambo nuko nguze yanditse muri politike, uvuga mu rurimi rwumvikana umuntu atoshobora kubihariramwo, twavuga yanditswe mu buryo bw'impwemu. Mwiriwe mwebwe mwese mukunda kumviriza ibiganiro n'inyigisho bica hano ku Muntu TV kuri YouTube. Abakoresha urubuga GASAP mwandika Umuntu TV, no kuba ari kuri Facebook mwandika indome zitatu YouTube mukongera ko TV, aho hose mugagana mukurikirana ibiganiro n'inyigisho tubashikiriza. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe Bibiliya yera ikoreshwa mu Burundi no mu rurimi rw'ikirundi. Yabonetse gute? Yazanywe na bande? Yanditswe na bande? Ni ikiganiro mushikirizwa nanje Rukundo. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro dushikirizwa na bandimwe wanyu Yosefu Ineza. Uno munsi tukaba dufise iki kibazo kijanye no kurabira hamwe iyo inkomoko ya Bibiliya y'ikirundi yazananye. Bibiliya y'ikirundi ikomoka hehe? Yabonetse gute? Yazanywe na bande? Ryari? Vyagenze gute? Ico ni kibazo tugiye kuba twiga uyu munsi, kuko benshi bafata iyo Bibiliya y'ikirundi nkuko omenga ni Bibiliya ntahinyuzwa, nkuko omenga ni ijambo ryose ririmo ntiryohinyuzwa, nkuko omenga Bibiliya y'ikirundi niyo yoba ari iyabyaye ayandi Bibiliya yose yo mu ndimi zitandukanye yo mu isi. Abantu bakayoberwa kumenya ko Bibiliya y'ikirundi yaje ivuye mu zindi ndimi z'abanyamahanga, nuko iyo Bibiliya y'abantu yo mu ndimi z'abanyamahanga akaba ariyo bahinduye bakaca bashira mu rurimi rw'ikirundi. Rero Bibiliya iri kuraza yagiye izanywe n'abazungu, kuko abazungu b'i Burayi bo muri Europe aribo bateguye umuzo wa Bibiliya y'ikirundi mu Burundi, ndetse n'izindi Bibiliya zagiye ziza mu bihugu byo muri Afrika. Izo Bibiliya zose zikaba zabonetse kubwo umuzungu w'i Burayi yazibishizemo uruhara kugira ngo ziboneke. Kubw'ivyo nagira ngo tugaruke ngaha kuri ikibazo kijanye na Bibiliya y'ikirundi, ukungene yabonetse naho n'ukungene yaje. Iyo tugiye kuraba mu Bibiliya ariho mu Burundi, usanga uno munsi ugiye kuraba Bibiliya bavuga ngo Bibiliya yera, ndiko mvuga Bibiliya z'abaporoti z'ibitabo 36, kuko Bibiliya zozo hari Bibiliya zitandukanye, Bibiliya y'ibitabo 73, ibitabo 73 bya Gatolika, na Bibiliya y'ibitabo 80 y'abaporoti b'intango, hakaba na Bibiliya y'ibitabo 87 irimo ibitabo nka byose bya Bibiliya. Ariko uno munsi hakaba hageragezwa kuba hashigwa imbere iyi Bibiliya abaporoti banusuye ku yindi Bibiliya y'ibitabo byinshi bari bafise, baca bagira ibitabo 66 gusa. Iyo rero niyo uno munsi bita ngo Bibiliya yera, ari ubona afise ngaha imbere Bibiliya yera, ariyo iyi kandi akaba niye. Iyo rero ugiye kuraba amateka ya Bibiliya ntitugomba kuza ko yahigira inyuma yayo, reka tuyahigira indani. Bibiliya ubwayo mu Burundi yatanguye kuboneka mu gihumbi kimwe amajana 967 nkuko uyibona. Bibiliya y'u Burundi canke y'abarundi kwene yabonetse avuga ngo La Sainte Bible en Kirundi, Bujumbura, Burundi. So ikaba yagiye kuboneka ijanye n'irishira hamwe ry'abazungu ryitwa United Bible Societies mu gihumbi kimwe n'amajana 970
67 mu nyuma byaragiye bigenda bihinduka gato gato mu kuba irishira hamwe bage barihindura mu Burundi. Buno munsi mu Burundi bakaba bace bagita ugutandukanye kuko bace babihindura kuko bamaze kumva abantu benshi baguma bavuga bati bwa bundi twizera Bibiliya y'abazungu. Rero irishira hamwe rya Bibiliya mu Burundi bacaro kwene bahindura bace bandikamwo yuko ngo noneho ngo ari societe y'i Burundi bace bavuga bati bace bavuga gute ngaha anyavuga ngo Société Biblique du Burundi, Société Biblique du Burundi. Ubu Bibiliya basohora ubu unye niko usanga banditse iyi ni Bibiliya banditse ubu mugabe izintango ntabwo bandika ko ari Société Biblique du Burundi, zandikwa United Bible Societies kuko ari irishira hamwe yitwa UBS ry'abazungu ryatanguye mu gihugu cy'Ubwongereza ryazanye Bibiliya mu Burundi. Rero abantu bose bafise Bibiliya y'ikirundi canke bazi yuko bizera Bibiliya nibamenye ko iyi Bibiliya ifise inkomoko mu Bwongereza, mu bazungu b'Abongereza rero bayizanye mu Burundi, ikaba yagiye kuza rero izanywe nabo, hanyuma abakozi babo bakaba ari bo baciye babishira mu kirundi kubwo itegeko no kubihembo abazungu bariko barabaha. Uko niko Bibiliya yabonetse izanywe n'ishira hamwe yitwa United Bible Societies, ikaba yabonetse mu 1900 nkuko ibona 1937. Uno munsi iyo Bibiliya y'u Burundi bakaba barahinduye bace bayitwa ngo itangwa nico bita Société Biblique. Ukubona bavuga ngo Société Biblique du Burundi, bona ko bace bashira ko ngo 1937. Umva ko aho nyene bagiye kubesa kuko Société Biblique du Burundi mu 1937 ntabwo yari iriho. Iki gihe hari irishira hamwe yitwa bucyanye yitwa United Bible Societies, niyo ryasohora amabibiliya mu Burundi kuko ari ryo ryazanye Bibiliya y'ikirundi irikuye muri izo ndimi zaba banyamahanga. Muheza yigo cyane ku bakunzi bacu. Ibiganiro byacu tubasaba ko mubisangiza abandi kugira ngo ubumenyi bukwire muri benshi mu gihe gito. Amahoro abane namwe.